Amahoro Imana bane namwe nshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aranegura abagura igitoro cyo mu Kinywabi ku mafaranga menshi ntibashengeze abakidandaza, kadoma ko urutoki ishira hamwe Sopebu ko riri mu badandaza igitoro bidaciye mu mategeko. Igihugu cy'u Burundi kiracafise isura y'igihugu kikijya igiturire na cyane ku bintu byo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu. Ivyo nivyashikirijwe na Faustin Ndikumana sanzwe arongoye ishira hamwe Parseme. Muraza kubikurikirana mwidonido y'amakuru yacu mukanya. Nongeye kubara musanda bani kaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi. Nari nabamenyesheje mu ntanga marara yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura abagura itoro cyo mu Kinywabi kandi ku mafaranga menshi mugiye badashobora kudoma ko abakidandaza mu badomwa ko urutoke. Hariho kandi ishira hamwe rya Sopebu rijejwe gutunganya ivy'igitoro mu Burundi ko ari naryo rigurisha igitoro bidaciye mu mategeko. Elvis Munyaneza. Mugiye ingaruka zijanye n'ikena ry'igitoro mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu zibandanya kwibonekeza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aranegura abantu badashengeza abadandaza igitoro cyo mu Kinywabi ku mahera menshi kandi bariko bararenganywa, akanamenyesha ko ishira hamwe rijejwe gutunganya itangwa ry'igitoro Sopebu ribifisemwo uruhara. Je nagiye kurondera marché noir y'igitoro turayiroga gushika tuyitore ya mbere. None kubona imodoka yitwa station hanyuma abantu ntibigere bana devora kandi banywa ku mahera menshi bari kukinwa ku mahera make bakanka kuvuga. Je nasanze ntwara abantu, je nari nzi ko ndi patriote nkibaza ngo ntwara nawe n'abapatriote zero gushika bakwibubona ntudevore ntuvuga utereka bari kwega igihugu bariko baracica ngahajya ni kujya mudashobora kwerekana hari marché noir kandi bariko barabiba mubizi to officiel yari yo buga mukebera mukaja kuzimbwa mukanka kumuvuga. Niko rero n'igitoro niko bimeze, baranka kuvuga muranka kuvuga munywera hajya sejya hijya none so mwakinywera niyagenda muri sope bati mpa 30 ml jero ncandagenda maze kubona ingene bikogwa Heriga none biragoye je mitana nawe we murabo muri mwebwe umwe genda wigire gugakira amahera genda nawe muri sope buti baguhe stock. Jewe naratumye umuntu aragenda neza ntigenda usabe mililitre baramubaza bati urafise aho ushira atego process yose ndayikurikira guke bati sawa bati banzuzane 4 million nije natanze mugabo w'1 kwilitira igihumbi w'1 ngo bazo 4 million yacu ngaha ntitanga kuko ntegeza kuronka icabona kuko abarundi utagira icabona kuko no mu bucamanza baba barahejeje kugura abacamanza ivyo byose abigira barahejeje kugura n'abacamanza umenga ntawe witwara kuko barabaguze nabo. Ntawe mwabonye nashengeje Ingozi ubutare dufashe umuntu yarashoye ubutare abwivye mukayanza bakamucira urubanza aca yunguruza akaje Ingozi agaca murekurana bwa butare byose bagaca batwara kubera baravyumvikana n'abakomurise mu Kirundo ufashe uko nyene aca yungururiza Ingozi procureur agaca kurekura nta n'urubanza rw'irwa ruracibwa. Procureur yaca avuga genda ahubwo ca mu yindi nzira abinzi ubutare bibu butare babushora muri fraude gushikaho baba ari bigangi guverinere wo mu Kayanza barabwira ngo ahubwo twayituje kubwira yuko tuzokuza mu biro kukubwira ko tugira dusubire mu kazi dukora akazi kacu ati yamaye nka mugenzi. Igitoro neza baramuhaye arajana muri stock ubu niyo preve fisa haturi muri controle jewe ntibabimenye igitoro jewe barandiye imiliyoni zanje igitoro kiriho nico kibagiriza kuko novuga naciye menya yuko ubu muntu wese agenda ati mililitiro 10,000
bakaguha bagugacara muri stoke yiwawe. Mwomenya ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike amwamwe harimo nk'ishirahamwe Parsem canke Olicom abona ko kugururira amasoko amashirahamwe yinjiza igitoro yoba inyishu ibereye kwikena y'igitoro, kandi na leta igahana uwo wese yagirwa n'ico caha. Igihugu c'u Burundi kiracafise isura y'ibihugu bijya igiturire na cyane cyane gusesagura itungo ry'igihugu ndetse no kunyuruza amatungo ya leta. Ivyo bikaba bishikirizwa na Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishirahamwe rya Parsem. Inkuru ya mugenzi wacu Nintia Martha Ingabire. Turacafise isura y'igihugu kikijya ibiturire na cane ku bintu vyo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu. Ivyo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Turacafise ya sura y'igihugu kijya ibiturire. Ivyo rero biva kuri bya indice de perception de la corruption, barabire cyane ibyo kunyuza amatungo y'igihugu, détournement byabaye, ibi usanga amasoko marché public asigaye atangwa gutyo atamutegeka kurikije, ivy'amabide bien soci bikoresho bya leta usanga bikoreshwa uko bigomvye, ni bya concussion amahera atozwa gutyo, blanchiment byo kweza amahera musuma n'ibindi. Urabona ko n'amadosiye amwe yo kujya turire usanga amadosiye nkayo bya barage kajeke bigenda uko byabereye muri ministeri y'ikigega ca leta, inama nshingamateka ugasanga biravuga ngo haranyurwa amahera menshi, bose berekana ngo amahera ya covid ugasanga bigiye uko, byavuzwe muri banki nkuru y'igihugu, byavuzwe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta ngo amahera anyuruzwa kandi bakavuga ngo abavuze ngo barabazi mbwa bikagenda uko, amafaranga y'ubutara atigera aboneka, ngo utare buratorwa ngo buragute ngo burashorwa mbwo utigera ubona iyo bwaciye, usanga bivuga ngo hari abaronse amahera y'amadovize batigeze binjiza ibidandazwa byose ugasanga bigenda bihera gutyo, n'ibindi by'ameriko biravugwa ngo igitoro kiranyuruzwa ibintu n'ibindi mbwa butigera ubona inkurikizi na ntoyi. Faustin Ndikumana arongera agasaba ibintu bikuru mu vyokorwa kugira umugambi leta iherutse gushiraho wo kurwanya igiturire uje mu ngiro kandi ukore neza. Uwo mugambi uhagarara ku bintu bikuru bikurikira: gushiramwe abanyagihugu n'ibinyamakuru mu kurwanya igiturire, hajya bagira ico bita dénonciation bagakingirwa, n'ibimenyesha makuru bikidegembya na cane mu kudoma ku rutoke aho ibiturire biriko biraribwa, na cane ibiturire byo hejuru byo bikomakomeye. Ikigira kabiri, guhindura amategeko cadre légal, amategeko nkuko twari tubisaba kuva kera, amategeko usanga afise utunenge, hanyuma bagashiraho inzego zikomeye cadre institutionnelle, hari zagiye ziravaho, ariko nta gihugu gishobora kurwanya igiturire kidafise ico bita inzego zihariye zikomeye zifise uburyo n'abahinga mu kurwanya ukaranda. Hanyuma hagacabaho ico twokwita les actions de prévention, gukinga bimwe byo kwerekana amatungo ku bategetsi bo hejuru, ibijanye n'ibintu bitavangika mu mabanga, usanga abantu bariko baradanaza bakora ibi bishorera mu buzi bwa leta, ivyerekeye gukorera mu muco budget, transparence budgetaire, abantu bo mu ntwara tuza kwerekana ivyo bakoze, ivyo bita redevabilité, hakaba izi nzego zikontora amahera ya leta za Cour des comptes usanga ziriko zirahabwa agaciro gakomeye, ubugenduzi bwa leta, ubugenduzi mu ministere, mu bya Service national de l'enseignement financier, ibyo byose usanga ari inzego zigumaho ukamengo n'ibishusho canke amarekomandasiyo zasohoye agacabikwa, abantu bakuba muri za ngendo zahandi, na volonté politique ikomeye rero iyo hejuru, ku buryo abantu bashobora kurwanya igiturire mugabo usanga hari abantu bamwe bakingiwe. Ivyo rero vyotuma hari ibihinduka, tukaba dusaba rero ko leta yobikorerako, ko yarinze ishiraho uwo mugambi w'igihugu, hanyuma turaye ko karanda kugabanuka no mu nzego zose z'igihugu vyahagurukiwe. Ivyo bishitse mu gihe ishirahamwe Transparence International risanzwe rikurikiranira hafi ivyo kurwanya igiturire ryaheruka gushira ahabona icegeranyo c'uko ibihugu bisumbana mu gutanga igiturire. Muri Afrika, Uburundi bukaza mu kibanza ca 48 ku bihugu 52.
Ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kirasaba abapangishije amazu n'abafise ibibanza bakotesheje kuriha amakori ajanye n'amafaranga binjiza no kudoma ko rutoke uwo wese bigaragaye ko ashaka kwisha umwimbu wiwe. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'umuvugizi wa OBR ari we Stani Ngendakumana. Ingabire Nintia Martha kandi aragaruka kugira ngo aduhe idonido yino nkuru. Ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR kirasaba abenegihugu kudoma ko urutoke uwo wese bigaragaye ko afise ingeso yo guhisha umwimbu yaronse na cane cane afise inyubakwa n'ibibanza bakotesheje. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'ikigo OBR Stani Ngendakumana ku wa gatanu itariki 28 Ntwarante umwaka wa 2025. Nakaryo keza ko gusaba rero nabo bose bapanze twama turiko turabibasaba yuko novuga nti mbere ni nakazi ikigo OBR kibaha ko kudoma urutoki igihe cyose babona yuko abo bapangiye bafise ingeso yo guhisha umwimbo baronse. Rero inyuma ya 31 z'uku kwezi nyuma yo kuwa mbere twokwitega n'uyu mumenyesha makuru yabivuze yuko yotuzanira novuga nti amazina y'abantu bamwe agadoma ku rutoke abo bantu babona yuko yinuvye yuko batamenyekanishije imporokatif ikori kuvyo bapangishije kandi bazoronka 10% kuko nyene cyubahiro yarabibakomoreye. Abantu bose berekanye uwo wese abifise agatima yanyuruje canke yagerageje kunyuruza amakori n'amatagisi. Uko niko je numva no bisigura. Murakoze. Mwomenya ko isekeza ryo kwandikisha amakori y'amazu hamwe n'ibindi bibanza bipangishijwe byarangiye kuwa 31 Ntwarante umwaka wa 2025. Abakenyezi barakwiye kwitabira bikorwa bitandukanye na cyane bibateza imbere no kuja mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse bateze imbere ingo n'imiryango ndetse n'igihugu. Ivyo rero bikaba bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi bahurikiye mu ishira hamwe Grofedi. Florence Irankunda. Abakenyezi nabo nyene barafise uruhara runini mu iterambere ry'ingo zabo ndetse n'igihugu. Ivyo bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi bahurikiye mu mugwi wo kuziganya no kugurana na Grofedi. Abasanzwe ndumukenyezi mpurikiye mu ishira hamwe Grofedi, nanje mu mpano zanje ivyo nkora ibirato bikoze muri kwire, bikoze mu matisi, mahereni, amashakoshi, amisipi, amaporte document. Nkaba nari nkeneye gusahiriza umutahe. Grofedi rero yabimfashijemwo, ndashobora gukora neza, ndiyungunganya bikwiye, ndafasha urumva mu rugi wanje nkasahiriza, ndafasha n'igihugu uko ndariha amakori, nanje nkongera nkabaho neza. Nkaba ndi umunywanyi wo muri Grofedi, association y'abakenyezi, ndagerageza kudufasha. Nka jewe naragize inuze byo kuri mu muceri, ndashira hamwe n'abandi bakeya muri iyo nuze ya Grofedi, iraduha umwanya turarondera adhesion muri ONACOP, hama turashobora kurima uwo muceri turi hamwe. Kini naco ndafise nuza ya traiteur kubera Grofedi nyene yaranterere, hama ndashobora kuba nshobora gutekera abantu mu manza. Urumva ko idufashije runini iyo Grofedi, nishiramwe ry'abakenyezi ryamari dufasha mu bikorwa by'abakenyezi bya misi yose. Bakaba bahamagara abakenyezi bagenzi babo bataratahuza kuja mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana ko boyajamwo gutyo bashobore kurangura imigambi yo kwiteza imbere kugira basahiriza imiryango yabo. Bahamagarira kandi n'abagabo gushigikira imigambi y'abafasha babo. Twobibutsa ko umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi uyu mwaka wahimbajwe ku civugo gihamagarira gushigikira umukenyezi mu migambi yiwe igana ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Inkuru yacu ya nyuma y'ano makuru tuza kwishikirizwa na Joyeuse Ingabire aho aza kutumenyesha ibivugwa hirya no hino mu makungu. Mu gihugu c'Ubufaransa ejo kuwa kabiri harabaye ikeraniro ry'igihugu gishuye no gukara kwinshi ku rubanza ruteye ubwoba rubuza muri iki gihe Marine Le Pen ko azitoza mu mwaka wa 2027, rikaba
ryerekanye ko ububisha bw'abacamanza ku ruhande rwabo batangaje ko ingingo izofatwa mu mwaka w'ibihumbi 2025 imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu. François Baho yavuze ko ahagaritswe umutima n'urwo rubanza nk'uko abamuserukira babivuga, rwatumye abantu banegura cane umugambi w'abasosiyaliste. Yijeje abashingamateka ko ataburenganzira leta ifise yo kunegura ingingo y'abacamanza, ariko yaseruye ibibazo vyiwe kubijanye no gushira mu ngiro ubwo nyene ukudashobora gutora kwashikirijwe n'urongoye umugambwe wa kera, abona ko ukwiyumvira gukwiye gukorwa n'abashingamateka kugira ngo bamenye ibibereye gukora mu nyandiko y'itegeko. Imbere y'abashingamateka, Marine Le Pen yagirije ubwo rutonde ko urubanza rwaciwe umunsi umwe imbere yaho rwarekuwe, imbere yaho yavuze mu nama y'umugwi yapfunguriwe abamenyeshamakuru mu buryo butagira uko bungana, ati nimba akoresha intwaro ikomeye nk'iyo kugira ngo atugwanye, biragaragara ko ari kubera ko tugiye gutsinda amatora. Umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arafise itegeko ryo kongereza amakori, ari n'umunyamabanga mukuru w'ubudandaji mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kw'igenekerezo rya 13 Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2025. Donald Trump ariko aritegurira gutera imbere mu gutanga amakori mashasha atari bwigere abaho. Kuri uwa gatatu ategerezwa gushinga umushinge w'ikiringo c'inzahabu c'abanyamerika. Uko kwerekana inguvu koshobora neza guhungabanya ubutunzi bw'isi yose, bigatuma habaho guhuzagurika n'abo basangiye ibikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucuruzi. Ni umunsi munini wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump ategerezwa gutanguza kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2 Ndamukiza ko intambara y'ubudandaji. Iyo nama asezerana kuva mu gihe c'itora n'ibikorwa bishasha bitegerezwa gutanguza igihe c'inzahabu ca Amerika, ariko bishobora guhindura ubutunzi bw'isi. Umukuru w'igihugu ca Amerika aracafise vyinshi akora. Ejo kuwa kabiri nk'uko umuvugizi wiwe yabivuze, ariko aratunganya umugambi wiwe ibirimo nk'uko urugero rwavyo biguma ari amayobera. Ni kuri iyo nkuru twashikirijwe na Joyeuse Ingabire, tukaba turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Turabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Dushimira abamesha amakuru ba BTV bashoboye kuyatorokanya, ariko kandi dushimire bari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye gutuma ano maji n'amasanamu abashikira atankomanzi. Ibiganiro vya BTV birabandanya kuri kwamye, mubandanye mukurikirana vyiza cyane twabateguriye. Imana ibafashe naho ubutaha.